Yo, hola everyone, kama kawaida nkuko musanzwe mubizi ni Allen the Real Sarade yabaje kukumenyesha update z'umuziki ndundi na cyane iyo biriko biravugwa hano muhira. Ntahandi ushobora kumvijwe nk'iri, ntahandi ushobora gusanga umuntu nkuye muto bakuzaniye update aguma ba ebana. Aha naha urazi ibintu naha ni we ni muyomba, ni shangazi, ni papa ni mama ni mushikanje ni mwene wacu, umurundi nimburi ngaha canke hanze y'igihugu tukuzanira update. Nimburi mushitsi narabikubwiye, gira subscribe kuri Ndundi TV agakengeri kari hajya. Ebana kakwereka kuri sir wamaze kuba abone kugira uzoraronka notification z'umuziki ndundi nakuzaniye iki gumana natwe kugira umuraba update. This is Ndundi TV. The league isaka na cook with beef you get in the way, I'm pushing the law. Shorty she bad, she cooking cassava, that be the law. You got the sauce, I got the fufu, we got the flaws. We from Africa, so we got the law. You talking too much, you get out the way, that be the law. Cassava boy came mucho in the building right now. What did come I ain't doing below. You came mucho ndakuramutse ugira kuramutsa n'abari ko baradukurikira. Muraho kwizana ni came mucho nko kubivuza. Ya abari ko barakurikirana Ndundi TV bifuza kumenya came mucho ninde kuko mwe gusizina nimenyeye bana mu gisagara cya Bujumbura. Ntirimenyerewe ko ari acari rishasha came mucho n'umusani ataba hano mu gihugu cy'u Burundi gusa nkorera ibintu byanje hariya muri Amerika. Indimo zanje nyinshi zitanga gusohokera ino n'amavideo narakoze ari menshi. Came mucho afise indirimbo zinga yaramaze gukora imbere yuko ava muri cyo gihugu cya Amerika. Nafise indirimbo zigera mu 200 maze gukora gusa amavideo sindayashootinga menshi. Came mucho avuze yuko asanzwe ari Burundi n'ikirundi ariko akivuga kandi ariko akivuga neza. Came mucho yavukiye yaragiye mu gihugu cya Amerika bigenze gute? Je navukiye muri Tanzania, ubwo tuva muri Tanzania tuje hariya muri Amerika ngene nka 2007. Niho ibikorwa byanje ariko ndabitanguye vuba sindamara n'imyaka 3-4 muri industry ya music. Biriko biragaragara cyane indirimbo Cassava byagaragaye yaba ku radio cyangana baravuze yuko umengo ngo umuntu atari Murundi kuki umengo uririmba indirimbo cyane umengo zifata abantu bo hanze nigikuri kurakora kugira ngo indirimbo ziwawe bamaking sure yuko ari Murundi koko. Ndikunda shami kirundi kike mu bisanzwe promotion igomba mbe umusani wa international wo gusohoka mu bihugu kandi urumva sinobikora ndirimba kirundi gusa rero indirimbo zanje garagaza gushiramo kirundi kike nkambisa agenda igiswahili hakuna matara ibintu nk'ivyo kugira abantu basobanukirwe neza ko ndumurundi. Uri mu gisagara cya Bujumbura urikora nko bivuze urikora kora indirimbo maze gukora n'inzinga mbega utegekanya gukora video aho gisagara cya Bujumbura canke uzozikora ushitse aho sanzwe. Abakurikirana Ndundi muzobyibona namwe gusa ibikorwa biriho project bamaze kuzikora ari nyinshi mwebwe gusa ni kuguma musupportinga musubscribe kuri YouTube yanje na Facebook ibikorwa biri. Nkuko bikunze kugaragara abarundi bari hanze bakunze kugaragara cyane nkuko umengo baba ariko baramuvinga cyo kimwe nabo bandi tumenyereye bari nka mu gisagara cya Bujumbura umengo mwebwe muri nyuma y'abandi murakumiyewe numwe ko wowe nka wewe uri gukora iki kugira ngo abarundi bakumenye nkuko ubusanzwe uzwi hariya. Mu bisanzwe nkuko ntabibabwiye management je design kuri label ya Hyundai yantoye kugira turabe ko igihugu cyacu twobishira hejuru. Ego hariya dusa nk'abasinziye kubera ibikorwa byacu ntibisupport n'abarundi bahana. So je ico niko ndakora na management cyakora bariko baragira ububasha bwose kugira bangarurino banze menekane hano kugira sohoke mu bindi bihugu bitandukanye na Burundi nko muri Tanzania, Nigeria naho. Nimba tarakabanga management ya Hyundai bagushimye iki mwahuriye he nawe? Management nyene urazi hari ko bavuga ati iyo umuntu ashoboye ikintu n'umuyagura mu buntu urumva. So je bantu babona ko ufite talent nyene iri fresh iri sawa umuziki wanje uvuga nibijanye nk'abagowe nk'abaje bana usanga barakuriye mu ibarabara kuba nibyo bintu nagiye camo ubwo rero barabikunze bavuga ati turashobora gukoresha uyu kubyo ari karadu. Mu minsi yahera waragaragaye mu giteramo cyari wari kumwe na Gaga Blush and Queen ba Musego wa gatatu Small Mama ariwe Miss Erika harimo umuririmbyi mu gihugu cya Tanzania Aslay. Wabonye abarundi we bakwakiriye gute kuko umengo uririmba style tumenyereye ku baririmbyi bahanze? Kunyakira byari neza kubera nari mushasha iyo umuntu utamumenyeye ni ngombwa urabanza kuvuga ati ujya abahe aririmba gute. Rero style yanje kutayimenyera no kubera promotion ntarayigira ikwiye hano Burundi kugira umuziki wanje ubashe kuzura kinwa cyane ariko
byagenze neza kweri, narashimye kuba narageze mu gihugu aho abavyeyi bavukiye, nkaba narakoze nk'ibintu Kanseri n'abajya bajama ba Slay, Gaga Blue, ba Kingorongoro bose bariyo. Imana yarakoze kuba yaradushize hamwe kugira ngo n'ukuntu abarundi bene wacu ko bakora mu gihugu kugira nanje nzogenda hariya mvuga ati ibi nibyo nkeneye gukora. The last time nakubonye uri kumwe na nkuko bivuze ba Kingorongoro ku mafoto, umengo haragaragaye na video nto imengo muri studio, uri kuragaragara cyane umengo uri kumwe n'abaririmbyi b'abarundi. Hari abaririmbyi mwe muri ko murapanga gukora ikintu? Twarabipanze gusa ntituramenya ati ni bande kana nkuko bivuze ati Kingorongoro twarahuye twari kumwe. Abasana nyene turakunda guhura tukicara hamwe tuka enjoy ubuzima. Ndavuze nk'igikorwa kuvuga ati gukora nk'umuziki ndavyumva gusa ntibiragera aho tuvuga ati project tugiye kuyikora, ariko ni ibintu nyene bizogera igihe mubibona mwebwe n'umuguma mudukurikirana. Wowe nka King Muco nk'umuririmbyi mu Burundi usaba iki abakunzi b'umuziki ndundi, usaba iki abantu organize amashow kuko umengo abantu muri hariya nimukunda kugaragara muza gukora ibiteramo, usaba iki abarundi n'abarundikazi? Ntimuzotinye kubaza ibibazo aho kumbwira ati uri kurakora umuziki utariwo, feel free kuvuga ati mwana wowe muziki mbona uri kurawujana kugira nanje mbone style yongeza kure kandi kugira natwe igihugu cacu kije kure. Rero ico no basaba mwe kuguma mudusupport, mugira ama views menshi kuri YouTube, mudufollowinge kuri Facebook kugira natwe tuboneke nkaho igihugu cacu kiri nyuma yacu. Wagaragaye mu biteramo by'abandi nka gitaramo rakora, upanga gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari, upanga kugaruka kugira utegura ibiteramo byo ryari? Ni gihe gito kweri, ngiye gusubira vuba ariko muhira ni muhira, kidahura n'imisozi nzokoma nagarutse kwera hano ni muhira. Uko amakampani ari karakora mu guteza imbere umuziki ndundi birashimishije cyane, namwe mubibona nka kujya abari ngaho bibona? Birashimishije cyane gose, nk'ubu nanezerewe kuba nababonye hano dusanze muhira twari bwitegura, ariko byadushimishije cyane kuba mwageze hano kugira ngo mutwereke ko namwe dufitiye agatima. Uretse ku ruhande rwa media ndiko ndavuga amakampani za Limited n'ibindi, aba bategura ibiteramo cyane mu guteza imbere abaririmbyi b'abarundi, ubona bishimishije? Birashimishije nyene mu bisanzwe gufatana mu nda niko, ariko kubera pomo bakora hano ntizirageraho, kubera hari igihe umuntu akora show ugasanga nk'uko bari kubigira nkariyaho uko sanzwe ndabizi, usanga nk'abajya bakubwira sponsor aribo bakora ibintu byose, ntanongera niko babigira sindabimenyera neza, ariko kwijya Kanseri ngene ntari binovuga ko cyagenze sawa. Reka tugushimire ugira ko utera akajambo kanyuma abarundi n'abarundi kazi bari korakurikirana Indundi TV. Akajambo kanyuma kweri mwarakoze kuba mwarafashe mu nda mukanyereka, kubera hari igihe cy'ahantu bari ko barakina kasava, ariko kubera isura yanje taramenyekana cyane abantu nkacaho nabo bagacaho tukaramukanya ko ntibazi ko ni kasava boy. So ni kuguma mu support mu myaka iri kiraza muzobona ama video menshi, kandi ndagerageza gushama ikirundi cyinshi cyane gose kugira namwe mukunde, kugira nabo hanze bazovuga ati kumbe Burundi rashoboye. Reka kasava boy ndagushimire, ndanakwifuriza umunsi wagiye uzugura n'ibintu byiza. Murakoze kandi ryanyuma ndashima Imana kweri, kandi Imana nikora byose izotujana kure, twebwe nidufatana mu nda kwera nico kiye. Abakunzi ba Indundi TV je nkuko nayo babwingira muheje kubibona ni kasava boy twe twamusanze aho yashikiye, ariko aritegura imyiteguro ngo video ariko arakora ni nyinshi cyane, mwashoboye kubibona. Ndi ngakugenda kuzanira update y'umuziki ndundi, nakubwiye nimba hagitukura banza ufyonde kuri subscribe, hari kengere riri hajya video yiwanje cikwereka ingene uza kubigenza, ikengere niyamara kuhava ucubona yuko wamaze kuba abone cyane wamaze kugira subscribe kuri Indundi TV. Reka ndababwire ko ndabakunda cyane, Imana ibamezagirire.